Ramadan, 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 Ramadan. Bimwe mu vyihigwa vyegeranijwe n'abamenyi batandukanye basobanukiwe ibijanye n'idini ya Islam, uhoraho Allah abahembe vyinshi yongera abahezagire. Noneho abanyacubahiro, ibi vyigwa rero vyacu begeranije ni ibibazo hamwe n'inyishu. Iyi nayo ikaba ari imwe mu nzira nziza zitomoye, zitomora neza zikagaragaza ukuri nyakuri, aho haza ikibazo haza n'inyishu yaco ubwo nyene burundu. فكان السؤال الأول: ما تعريف الصيام؟ الجواب: الصيام لغة الإمساك، وشرعا التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. maze ikibazo ca mbere rero caje ari ikihe? Mbega iyo havuzwe asiyam, ukwifunga, baba bavuze iki? Asiyam mu rurimi rw'Icyarabu bisobanura imsak, umuntu kwifata, kwigumya, umuntu kwizibira. Noneho tugiye mu mategeko y'idini uza gusanga saum bisobanura umuntu kwishira kure no gufungura, akishira kure no kunywa no kurangura amanga y'abubatse, hamwe n'abijye byose bishobora gutuma ifunga ryononekara, kuva umutwenzi wa kabiri utamanzuye gushika izuba ricokeye. فلو قال قائل: ما حكم صوم رمضان؟ فنقول: صيام رمضان فريضة فرضها الله عز وجل على عباده، وقد دل على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي السنة حديث ابن عمر المشهور: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وهذا هو الشاهد، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، nukuvuga ngo icyongeraho umuntu ashobora kubaza mbega saum yo kwezi kwa Ramadan ifse iyihe ngingo mu Islam? Inyishu: saum yo kwezi kwa Ramadan nuko ingingo yayo ari itegeko. Saum mu kwezi kwa Ramadan ni itegeko ku Bayislam bose bava bakagera. Naam, uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala arabitomora abigaragaza, yerekana avuga ati: emwe bantu mwemeye murategetswe kwifunga nkuko twabitegetse abo batanguriye. Ivyo nimwe abikora bizobashikana ku kumugororokera Allah mukuri kweruriye hera. Ibi navyo kuba saum ari itegeko, inyuma yuko bigaragaye mu gitabo cya Qur'an, byaciye bisubira kugaragara mu nyigisho z'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, aho yabivuze inyigisho duhabwa no mu musangirangendo biwe Ibn Umar. Aravuga ati: intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati, ubwislam bwubatse ku bintu bitanu. Icambere ni kwemera Allah, no kwemera yuko atawundi akwiye gusenga vy'ukuri atari Allah, kandi Muhammad ni intumwa ya Allah. Mu bindi vyubatse ku bw'Islam wa sawm Ramadan, no kwifunga mu kwezi kwa Ramadan. فإن قلت: وما هي شروط الصوم؟ وهل الصوم يجب على الجميع؟ الجواب: الصوم يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. هذه هي الشروط التي يجب بها الصوم: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة. نعم، noneho hogira undi muntu abaza akavuga ati: mbega saum ni ifse irihe tegeko? Ni tegeko ku bantu, ku Bayisilamu bose? Inyisho: saum ni tegeko ubwa mbere ku muntu agomba kuba ari Umuslam. Kabiri, saum ni tegeko ku muntu amaze kugera mu bigero. Saum ni tegeko ku muntu afise ubwenge. Saum ni tegeko ku muntu afise ububasha, afise inguvu zo kwifunga. Ramadan, 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 Ramadan.